Inyobozo Mwampaye ngiye kuyikoresha kurya mwayimpaye kuko mwayimpaye kugira nyobore abantu ntimwayimpaye ngo nyobore ubuhushi. Ubwo buhushi rero ejo uwuzobona iyo nyobozo ikubise hirya no hino kugira ngo bureke kwona ntimuze muvuge amajambo menshi. Ntidushobora gutera imbere dufise ubuhushi mu gihugu cyacu. Ico no batekera kandi no babwira nuko igihugu cyacu cy'u Burundi atari uruzingo naho hari benshi babibona uko. Muravye ivyadushikiye ibihuhusi vyashikiye igihugu muri iyi minsi iheze mu myaka iheze ya hafi, mukabona uno munsi Burundi buracahagaze nuko koko dufise aho duhagaze. Nimwiyumvire ibihano Uburundi bwashizwemwo imyaka 5 yose bigaca vyunyugwa n'ikiza ca coronavirus. Uretse n'ivyo tugize ngo turatoya agahengwe hacatangura ikena ry'ibintu kubera ingwano iri kwibera mu gihugu ca Ukraine. Ivyo vyose biravye tukaba tugihagaze neza, urashobora kubona Uburundi ico arico novuga si igihugu c'uruzingo. Naho hoba hari ababibona uko, jewe ndabona ko atari igihugu c'uruzingo. Nivyo ntiduteye imbere nkuko tuvyifuza, ariko hariho ibimenyetso vyinshi vyerekana ko turi mu nzira y'amajambere. Aha twese twabonye neza kandi twaneguye abajejwe gutunganya ibiharuro. Umunsi umwe navuye hariya mu kibira ca Bubanza manukira muri zone ya Muyebe, ndaraba ingene hasa, ingene hose ari umwakaka w'amabati, nca ndavuga ntidusubire kubifotora. Hari umuntu n'umwe wewe bukenya ukabona abantu bose n'umwerasi w'amabati kandi bibaye mu myaka turi mu bihe bigoye. Murazohagarara murabe mushitse ahantu hitwa ku Muheto uvi Bugarama, muce muraba mu Kinama, murabe hariya mu Myonga ahantu mu Karambira, murabe ingene hasa, muce muvuga muti Uburundi twe turi nyuma kurya nabonye ibiharuro bibivuga. Ariko icandemesheje ni kimwe, nuko nabonye ivyo batubwiye ngo Burundi buri no munsi ari ivyo bwari buri mu myaka 60 iheze, kuko bavuze mu 2017. Biboneka yuko rero Uburundi bwarahindutse. Iyo bakubwiye ngo abagwaye abatarya neza ngo barenga ibice 50%, aho wohonyura hose woca kurugwaye kwashi canke nyamuda. Mugabe ivyo vyose mushaka kubimenya, ni mugende mu masoko hariya hagati mu gihugu, mwongere mugende mu masengero, muzoheza murabe muharure abo mubonye bagwaye kwashi ingene bangana, muraba agendera ku magufa ingene bangana, kugira umenye igihugu ukiraba ifoto ntuja muri bijya bitabo. Twarabibonye igituma aho biva no kubera umusezi wese arondera gutera ikigongwe uwo ariko arasega. Iyo ugiye gusaba imfashanyo urondera gutera ikigongwe uguha imfashanyo kugira kunde aguhe. Ndavyibuka aho bahora bavuga bariko bashaka kugereranya ubuvyibuhe n'ubwonde bw'abantu, ngo bakuru b'ibihugu babiri bagiye gusaba imfashanyo i Buraya, ngo umwe yaravyibushe ubundi nawe yari yonze. Mugo yaravyibushe niwe yarari mu gihugu gikenye kuruta uwo yari yonze, ngo bacavuga ngo reka twihute dufashe uwo yonze, ngo niwe vyihuta, ngo wewe nguzoza mu nyuma. Mugabo ico gihugu c'uwo yonze arico cari gitunze cyane. Rero twebwe tuyovya ibiharuro kubera ubwa mbere ubunebwe bwacu. Ikigo kijeje guharura ngira ngo kirabonye amanota gitahanye no munsi, kirabibonye. Nico gituma ko byabananiye tugira dufata ingingo yo kuvyikorera. Abashikiranganje umwe wese nacaja ku kivi. Naragerageje kugira umugwi nguje kuraba umutahe dutanguranye, uca mu bushikiranganje bwose, muga kubera ivyo binyoma bose barase kuvuga ukuri.
none rero ubu nsavye abashikiranganji bose umwe wese mu gisata ciwe akurikije ibi vyavuzwe acarabiwe ingene bimeze. Niba bavuze ko tutagira amabarabara, turaba amabarabara dukeneye, duce turabe dufise, duce tuba tuti tuburaya. Ntimwoshobora kumbwira ko hatwo kwituma twomara umwaka tutagira laboratoire nationale iteye imbere, ntibikunda. Mwarabonye twihaye yuko turonka stade iteye imbere yemewe n'amezi angahe, mu mezi makeyi buca tuyinjira. Twashobora kubaka stade tukananirwa kubaka laboratoire. Nimugende muturabire laboratoire ruti zindi, muce mutubwira ibibura hanyuma tubishireho. Ubu no kuja ku kivi, genda murabe ibitaro biruta ibindi mu gutera imbere, hanyuma muce mutubwira ibibura duheze turondera ivyo twaye tugira ibitaro vya mbere, tugira ivya kabiri, tugira ivya gatatu. Ndabivuga kuko tutavyikoreye kiya kigo ngira ngo no gusubira kukinagura gushasha. Ubu no munsi wogenda ukaraba ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Narabitwaye mu 2008 n'icenda. Ingene navyinjiyemwe kubitwara bimeze navuyeho vyamaze guhinduka. Mugano ubu baracerekana ku isanamu ari yayindi 2009. Kubera ubunebwe. Hariho ubundi bunebwe mbona. Uzubona ubushikiranganji bunaka canke ubuyobozi bunaka. Igikorwa bari gukora aho kugikora bagacavuga ngo bashizeho umugwi. Kubera ikiduta umwanya. Uwo mugwi uzoza gukora ivyo ari gukorwa n'igisata kinaka. Bazoba bahije kuvuga yuko bananiwe duce tugifuta ico gisata, hama bagize uwo mugwi baca ari bo biyitirirwa ico gisata bagihembekwe. Kuko nta zindi nzira ntidushobora gutera imbere bimeze uko. Nico gituma rero icihuta cambere cihuta tugira ibiharuro vy'ukuri tumenye Uburundi aho buri kubushikiranganji duce turaba niyo tuja. Muzosanga hari igihe muzosanga Uburundi bugeze mu 2030 turavye ivyo muri ko muravuga. Tuve hasi rero ubu ivyo kwiyorobeka tubivemwo tuje ku kivi. Ikintu ca mbere rero dukeneye cari ca mbere nukumenya Uburundi vy'ukuri ingene bumeze. Ikindi kigira kabiri naco kandi n'umushinge. Umushinge wa mbere no gukunda igihugu. Gukunda igihugu niwo mushinge kuko ntushobora gukorera ikintu wanka. Ntuzoshobora kwigura igihugu wanka. Nkaba rero ngaha nsavye yuko abarundi ubwa mbere na mbere twokura imbere amahera. Tubanze turabe ico twokorera igihugu imbere yo kwimvira amahera. None duhereye kubusa ucuvuga ngo banzo mpembe. Tohava dushikaho tubaza ngo irigi n'inkoko hatanguye iki. Ibikorwa n'amahera hatanguye iki. Iyo babatwara abakozi twokoze hahera nk'imyaka 2 gacha tuvuga tuti twihembe ikivi twakidugije. None dushaka guhembwa ikivi kitaraduka. None ayo mahera azovahe kubera wa mutima wo gusega. Iyo ukunda igihugu ugira intwari bereye. Ndashimiye cyane nyakubahwa Rufyiri yabivuze. Burya birimwo. Urazoraba none uvuze ngo engagement de l'État. Yo byobaho gute vyokunda gute hari atantwari bereye ihari. Intwari bereye niwo mushinge wa byose. Duhiriwe duhishije uwo mwaka twashatse guhimiriza indongozi imbere. Tukaba dufise rero umunsi wo gukunda igihugu, wo gukunda no gukundisha igihugu. Uwo munsi rero ndasavye ndabatumiye yuko mwoza niho tuzogira ikiyago kuvyerekeye intwari bereye ingeri indongozi zokora. Nti rero nico gituma ico n'igikorwa dutegereza kwamako imisi yose. Ndabasavye kuri umutima wo gukunda igihugu uno munsi igihugu tukivuge uko kiri. Ni igihugu ciza kuko sindabona umunyamahanga arigera ataha aririmba Mwambaye ikirezi ntimuze ko cera mugabo naganda abwire ko cera. Abarundi tureke gusigana inkore ku maso tuvuge ukuri tureke kwiyorobeka. Indongozi rero ndabasavye muje imbere mu gukorera igihugu. Mwerekane akarorero
kuko abenegihugu babafata nk'abavyeyi. Nobasaba kandi kubaha itunga rusangi mu kutaryonona, ahubwo muri bungabunge, umukozi wese w'igihugu amenye ko ari we abibazwa, ntagire usubira kuvuga akora muri leta ugasanga umukozi wa leta akavuga ngo dusavye leta kandi usaba ibiri mu gisata urimwo. Ubu rero wewe mu gisata urimwo vuga uti ngiye gukorera ibi abenegihugu. None rero kuva ubu ni muvyige, namba mutabizi mwige gutunganya ivy'igihugu nk'umuvyeyi atunganya ivy'umuryango. Mugwanye ibiturire, tubigwanye twese kandi tubigwanye dufise urukundo. Umuntu bazokwaka igiturire ntatinye kubivuga. Narabonye ingorane dufise zo kugwanya igiturire, kuko ugitanga n'ugihabwa bagira umwumvikano. Igiturire tubona ni igiturire kijanye n'akarenganyo gusa, mugabo hariho igiturire kijanye n'abantu baje inama kugira ngo bibe itunga ry'igihugu. Ivyo rero dutegereza kubigwanya twivuye inyuma. Uwuzobibona wese abimenyeshe, hanyuma duheze turabe abo bantu ingene twobigiza inyuma. Jewe nagenda babwire ku bwanje ico niyemeje. Ubu ko tubonye iyo tuja, ngiye kuba vy'ukuri umuyobozi araba imbere iyo ariko arajana abarundi. Nituba abantu kugira ngo bigende neza. Umuntu azi ko yonona ikinebwe nasi ndabibazwa, uwamenye yuko muri iyo nzira ntituzojana, azoba ameze nk'impene. Impene nizo ugiye imbere zidakurikira zica zona, waje inyuma y'imbere ikona. Twebwe rero ntituri impene, abameze nk'ubuhushi tuzoheza tubashire ku ruhande. Ubu bwa vuba ngiye gutunganya inama y'indongozi n'incabwenge izobiraba ibijanye n'uburimyi, gufungura n'ibidukikije. Ni Conférence nationale sur l'agriculture, la nutrition et l'environnement. Ivyo tugira tubigire kuko niwo mushinge ukomeye wa vyose, niho hari intango ya vyose. Muritegurira rero, abahinga bagira baci bategura iyo nama kugira ngo tuze turabe aho tugeze n'ibibura, hanyuma tubone ingene vyogenda. Ndagiye kandi kwegeranya abarundi bose kugira umwe wese ashiremwo akiwe karenge mu nzira y'amajambere. Nta murundi n'umwe yemerewe gusigara inyuma. Bamwe babwirwa amakori bakaraba hirya, bamenye yuko ari abantu batazoba bashigikiye iterambere. Abacisha ibidandazwa mu binywabi canke abanyegeza, hariho ico twita fuite de capitaux, abantu bakura amahera mu gihugu bakajana hanze kuyanyegezayo canke bakaja guteza imbere ibindi bihugu basize iciwabo gikenye. Abo bose nibo tugiye kwegeranya, ayo mahera yose akorere igihugu. Turi kumwe twese nta nkeka Uburundi buzoba igihugu cifashe. Nico gituma savye cane abarundi bari mu mahanga guterera bimwe biboneka imigambi y'iterambere. Mbere notera kamo naba barundi bariko baragenda uyu munsi canke bazogenda ejo, ko bagiye kurobera nihagira ico baronka bagarukane mu gihugu cabo kugira ngo gitere imbere, umwe wese agume yibuka igihugu camuvyaye. Nagira nsabe abagenzi nabo badufasha mu iterambere. Ubwa mbere ntangore ndabashimire ku mutima bafise wo gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi. Les partenaires au développement soutiennent le Burundi de façon visible. Je tiens à vous remercier beaucoup de votre soutien, de votre encouragement. Nous sommes juste au début du développement socio-économique de notre pays. Nous avons besoin des amis pour démarrer ensemble et arriver à destination. Et je remercie ceux qui se sont déjà engagés. FMI, la Banque mondiale s'est déjà engagée. Dernièrement, je remercie la Belgique, le Royaume de Belgique qui s'est engagé à soutenir le Burundi et l'Union européenne aussi. Et je voudrais aussi appeler d'autres partenaires. La BAD aussi s'est engagée, surtout
dans le cadre du secteur agricole. Tout cela nous encourage et nous voudrions vous déclarer que tout ce que vous donnez, ce n'est pas jeté dans l'eau. Ayez confiance, ensemble, nous allons arriver à destination et ensemble, nous allons gagner. Mu guheraheza rero nagira nsubire nkengurukire mwese mwitavye iri hwaniro. Koko mwarerekanye ko mufise umutima ku Burundi, mubona neza ko bishoboka ko tuzoshika ku gihugu giteye imbere. Nico gituma mwese mwemeye mukora nk'abisonzesheje, ntimwaruha. Nagumye nibaza nti mbega ejo nari nagiye mu bindi bikorwa vyandaba vyihuta, mugabo ndaraba isaha mwatahiye, ndabona yuko mufise umutima wuko koko mushaka guterera. Hariho ubona abajije ambwira ati erega hari n'abatinya kuva hasi kubera abo hava basanga hari bibacitse. Jerekana yuko mwaje mufise umutima wo gutera imbere. None rero ndabakengurukiye cyane. Shimire n'umugwi wateguye iki gikorwa. Burya iki gikorwa twari tukimaze ku iminsi myinshi. Mwaguma mwumva ndabivuga mumiramitwa banzanira ndababwira nti hariho ico ntabonyemwo. Emwe ngira ngo jeho ndagifise mu mutwe cyose nuwo kimbaza kuko iyo tuja ndahabona kare nabanda bibabwira mutabona iyo tuja. Ubu mwarabonye ko ndi mwisekeza ryuko umwene gihugu wese ntegeza kubona afise ikintu ashora gushikaho ndabereka utuntu duto duto bashobora gushora nk'agakwavu none urosa kurya ukaronka kushora. None hari ingorane igikuru ntiwariye ukongera ugashora. Twese rero tugume twiyumvira uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024 tuze dusheze umwaka wa 2024 umurundi wese atabuze ico ashora. None ababigize turabakengurukiye cyane. Shimire kandi abamenyesha amakuru bamenyesheje hose ibiriko biraba. Ni igikorwa ciza gitumye abarundi bose n'abanyamahanga babona Burundi, babona iyo turiko turaja. Ico dusaba no gusaba Imana ihezagire ibi bikorwa vyacu, ihezagire ivyiyumviro vyacu kugira ngo bije imbere. Ibica bikurikira rero nuko abashikiranganje bagira bace bakwiragira mu ntara zose basubire bumviriza bene gihugu bamenye ivyo bagona babishire mu ngiro. Tuze dukore dukurikira ivyo bene gihugu bakeneye mu iterambere. Turizeye yuko tuzoshika mu kwezi kwindwi bose bamaze gukwira intara zose atanumwe atumvirije umushikiranganje mu bimuraba. Rero ngaca nsaba abarundi kuza kubakira babumvirize bababaze ibibazo baterere kugira dukore turi mu nzira y'ivya bene gihugu bashaka. Iki candiko tukoze ngaha nagira ndabwire yuko tuzoca tugishira mu nama shikiranganje kugira icemeze. Imaze kucemeza rero niho tuzoheza tugaca tubibahereza, ariko vyinshi n'ubu muriko murabikurikirana, ariko urwandiko nyagwo ruzoba rurimwo vyose tuzorwemeza mu nama shikiranganje, hanyuma duhejeje duce turugira urw'abarundi bose n'abapartenere bose. Nkaba rero nashaka kuvuga kandi ishigwa mu ngiro ryagwo. Tuve muri vya vyimviro vy'ubunebwe navuga. Inama shikiranganje, abashikiranganje nibo ba mbere. Turafise ubushikiranganje bwa mbere bw'u Burundi kubera iki atari bwo bujejwe comité de pilotage, kandi ari bajeje gushira mu ngiro imigambi yose y'igihugu. Umushikiranganje nawe akabishira mu ngiro iwe. Mu biro vy'umukuru w'igihugu turafise umugwi ujejwe gukurikirana ibikorwa vyose imigambi yose y'igihugu ingene igenda. Kubera iki tuza kwirirwa turagorwa ngo tuje kurondera yindi migwi dufise ababihembegwa ivyo nyene. Nico gituma mu gutunganya tuzobitunganya neza ingene dukurikira shirwa mu ngiro. Ku mwaka tuzokwa baduhura muri forum. None tuzoba turiko turaraba ko twabishize mu ngiro muduha amanota make caye menshi. Kubera iki turinda kuvuga uwundi mugwi. None uwo mugwi uzoja kuraba ko umushikiranganje w'amagara y'abantu yubatse ibitaro. Hariho ubushikiranganje bwa mbere, hariho ibiro vy'umukuru w'igihugu. Uwo wundi azobaje gukora iki? Tuzoba duhembegwa ubusa. Reka rero hajya ngo abarundi ngo dukunda kenshi n'ibinebwe bikunda kuvuga. Si abarundi bakunda kuvuga. Ibinebwe bikunda kuvuga cyane.
reka tuje ku kivi ko tuvuye mu bunebwe tuje ku kivi tuzoza turaja inama abashinga amateka bari ngaho kugira badukurikirane kandi byose bigende neza rero ntitugire ubwoba mbere rero ni kuri ayo majambo nagira mpereze ko ntangaza icese yuko iri hwaniro rijanye n'iterambere ry'u Burundi ryabaye kuva ku igenekerezo rya 2021 uko kwezi muri uwo mwaka wa 2023 ko turisozereye icese Imana ibahezagire mwese.